narababwiye amaso muyandabwira nti mwebwe mwatunganije maporobo ngwize gutwica ntizodushobora nize nk'amasaha atazohera tutarayinesha je nabaye umusirikare kandi nabaye umugwanyi akoto naturayere ni bande botunesha barazana ayo masari no komba yabo tutazotunesha aha murabona turi bakeya tuzotondesha miliyoni 10 tuzorakwa tunesha turababwiye tuzogwana gushika kuwa ivyo vyose kumwe n'izindi nkuru twabatunganirije turaza kuvyumviriza mu buryo bw'idonido. Uyo akaba ari umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Ndayishimiye Varisito batazira Generali Neva. Turafise amakuru yandi atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, amakuru arabana n'umutekano, amakuru arabana na politike, agateka kazina muntu ndetse n'ubwicanyi bw'imonogoje ijyanye no ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Inkuru twatohoje twifashishije umugwi w'abamenyesha makuru bakorera ngaha mu gihugu mu ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi. Sangwa kaze mu mwanya wacu ubana natwe kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba twagutunganirije. Ndazi neza yuko uri umwanya wacu kandi wafyonze subscribe, nawe utarayifyonda uramanuka munsi y'ino video uraba handitse ijambo s'abonner, nimba ukoresha igifaransa ufyonde ko, kuri wowe ukoresha icongereza nyene uraba handitse subscribe maze ufyonde ko, igihe cyose turonse amakuru uraje uba mu bambere ashikira. Mu makuru yacu n'ibiganiro tugiye kubashikiriza hari ingingo nkuru turi buze kugaruka ko. Amakuru yacu akaza kwishamikira cyane ku ngingo zirabana na politike, tukaza no kuraba inkuru ziriko ziravugwa z'ubwicanyi buriko barakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, na cane muri nondwi dusozereye ndetse no muri nondwi dutanguye hakaba hari ibiziga vyatoraguwe vy'abantu batarabasha kumenyekana. Turaza kumviriza ivyo biziga ni vyabande, vyatowe hehe, ese abategetsi muri leta baravuga iki kuri ubwo bwicanyi? Vyose twabitunganije muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza kumviriza ico abihwezi vya politike bavuga ku myiyerekano yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, imyiyerekano ngo yo gukenguruka ku ngingo yafashwe n'akanama kawoni kajejwe umutekano ko kuvana Uburundi mu bihugu vyihwezwa n'ako kanama mu bihugu bitarimwo umutekano ndetse ngo birimwo umutekano muceyi ubangamiye akarere. Ivyo byose twabitunganije, hari aco havugwa canke se hari ibivugwa kubirabana niyo myerekano. Turaza no kuraba ikintu coba caratumye iyo myerekano itegurwa ndetse nico abihwezi vya politike bavuga coba cinyegeje inyuma y'iyo myerekano. Vyose twabitunganije kumwe n'izindi nkuru zose nakubwiye mu mfunyapfunyo. Uraza kuzumviriza ingingo imwe ariko nkabangira ndaguhe kaze wewe utwumviriza uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intara yose uherereyemwo, igisagara cose uherereyemwo ndetse n'ahantu hose uherereye uri mu bihugu vy'ababanyi, ndaguhaye kaze cane. Naye kaze kandi abanywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bihugu vy'amakungu ya kure, abari muri Amerika, abari muri Buraya ndetse n'abari muri Aziya n'ahandi hose uherereye. Naguhaye ikaze cane muri ano makuru. Abakorewe amatohoza n'abamenyesha amakuru b'abahinga mu vyo gutoza amakuru utazokwigera uronka handi ahariho hose usivye ngaha. Ano makuru yacu rero turaza kubanza kumviriza zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, cane iziriko ziragarukwa ko mu bimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'inkuru ziriko ziravugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi makuru yose tuba twatohoje. Inyuma yaho duhejeje kumviriza ndaza turabira hamwe n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa. Turaza kumviriza Pacifique Ninazwe ndetse n'icabaharanira agateka kazina muntu bavuga kuri ivyo byose nagiye ndakubwira kuri zino nkuru, ndetse tuze no kumviriza
umukuru w'igihugu cacu Ndayishimiye Varisito nawe hari ivyo ahejeje kumenyesha n'amakuru yose ngo hayimwo kaze. Mbere yuko dutangura canke se tugira n'andi makuru yose, reka mbanze ndagusabe gufyonda subscribe niba utarayifyonda, ariko dutangurire kuri zino nkuru ziriko ziravugwa cane mu bimenyesha makuru bitandukanye. Inyuma yaho ndaza nkubwira n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Isangwa akazi mu mwanya wacu mu makuru mu buryo bw'idonido. Abantu batatu baratowe bishwe kuri uyu w'Imana mu ntara za Bujumbura, Gitega na Rumonge. Umwe n'umukobwa yatowe ikiziga mu nzu itaruzura muri zone Ruyaga muri komine ya Kanyosha, ntiyamenyekanye uwari we. Uwundi n'utwara ipikipiki yatowe muri komine Makebuko intara ya Gitega. Uwundi nawe n'umuhungu w'imyaka 15 yishwa cumiswe n'umubanyi we w'imyaka 18 muri komine ya Rumonge. Umuhari w'agatekakazi na muntu mu Burundi iteka usaba amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwarenze urugero. Emmanuel Nibizi n'icegera c'umukuru wari Giteka. Anye atankunzi bagahanwa wese kandi bakigisha kubahana, umwe wese akubaha uwundi. Urabona ko bitabaye ku bantu bafisho bapushanga nde n'abantu ubona ubundi ngo umugabo n'umugore umwe yishe uwundi asanga ubona yuko aho umuntu avuga ati umwe, ariko bikwiye guhagarikwa n'amategeko bakaba bati ubanza abo kora ibyo byose bagahagarikwa bagahanwa. Kenshi hari ibyo usanga ntibamenyekane ntibigoye, hariho guhana ubutungane bukora. Bashobora kuraba mbega uwo muntu yamye hehe, nta benshi yari ababicwa bahora batega ubwoba kuba yuko haba hariho ibintu byahora biba, ugasanga hari n'abasanga babafite bapfa. Mugabo yo ari guhana umuntu akitwara bagaca urubanza koko, ntibabindi yuko hari uwo usanga yitwara uwundi. Mugabo bukeye naho yaba yamwabwiye amutegwa ngo ati jewe nzokwica nzogirane, agusanga akintu hagire basho bamugira. Rero ibyo byose biri mu matohoza y'amatohoza akora koko, boshobora kumumenya bagahana uwo yabikoze. Ibigo navyo vyahora bifasha Uburundi bisabwa bishimitse kudatezurira na gato abantu bo mu nzego za leta y'Ibujumbura bagirizwa ubwicanyi n'ayandi mabi vyakozwe kuva mu mwaka w'2015 mu Burundi. Nakamo gategwa namwe mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike mu Burundi yiyamiriza ukudahana mu Burundi vyabaye ndanse. Mu cegeranyo basohoye uyu munsi, inyuma y'imyaka 5 abantu bagandaguwe isinzi mu ijoro ry'uwa 11 na 12 umwaka wa 2015. Pacifique Rinahazwe arongoye ishirahamwe Fokode, rimwe muri ayo mashirahamwe, amenyesha ko imiryango y'ababuza babo muri ubwo bwicanyi ibandanya gusaba ukuri n'ubutungane. Umviriza Pacifique Rinahazwe. Iri tangazo twarisohoye inyuma y'ikiganiro cyateguwe n'aya mashirahamwe ane mu ntumbero yo kwibuka abahitanywe n'ubwicanyi bwakozwe n'inzego z'u Burundi, inzego z'igisirikare, igipolisi, iperereza n'imbonerakure ku maganekerezo ya 11 na 12 muri Kigarama mu 2015. Itangazo rero ubwa mbere bwo risubira kwiyamiriza ubwo bwicanyi n'ibindi byaha by'agahomerabunwa byakozwe kuri ayo magenekerezo, tukibutsa ko abacu tutabibagiye kandi dukeneye kumenya ukuri no kuronka ubutungane kuri ibyo byaha by'agahomerabunwa. Rino tangazo rirasaba abategetsi b'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo abakoze ayo marorerwa bayahanigwe. Twasabye kandi sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI kw'ivyo vyakozwe kuri ayo magenekerezo vyoba muri bimwe mu byo iyo sentare yoshira imbere mu byo iriko irakorerako, kuko vyabonetse nk'ivyaha birengeje urugero. Tukabona dusaba iyo sentare kandi ko yokora ibishoboka byose abakoze ivyaha by'agahomerabunwa mu Burundi bagaheza bagashengezwa imbere yayo, igasohora imitahe yerekeye abo bantu. Rino tangazo riranasaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU be n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ko mu byo bariko barakora bijanye no gutera basubiza hamwe n'inzego z'u Burundi
kw'ivyo batobikora basize inyuma ibijanye n'ubutungane ku mabi yakozwe muri iyi myaka 5 irangiye mbere amwe akinabandanya arico gituma tunasaba ko nk'ishiramwe mpuzamakungu ONU ryobandanya rishigikiye umugwi wajejwe gutohoza ku mabi ariko arakogwa mu Burundi. Mu camake ni itangazo ryo kubwira babuze ko turi kumwe tutibagiye abacu kandi ko tubandanya gukurikirana ivyo bibazo twifuza ko ukuri n'ubutungane bikora ku byashitse muri ico gihe. Tumanye n'amakuru mu bijanye na politike leta y'u Burundi ishobora kuba iriko iragerageza guhenda abanyagihugu bijanye n'ingene ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritunganijwe. Ivyo bikabonekera ingene irungika abantu mwibarabara mu gihe haba habaye ugufata ingingo bivanye nuko yokorohereza abategetsi b'u Burundi canke itoborohereza. Umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura Shovino mu Gwengezo akanegura ko leta isa niriko irahisha ukuri abanyagihugu irongoye. Myiyerekano yo kuri wa gatandatu yatunganijwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ari mu kwaka ubutegetsi. Ayo mashirahamwe akaba yavuga ko iyo myiyerekano ari yo gushimira ishirahamwe mpuzamakungu ONU kubona inama nkuru y'umutekano iherutse gukura Burundi ku rutonde rw'ivyigwa n'iyo nama nkuru y'umutekano. Shovino mu Gwengezo umwe mu bagize inama nkuru y'urunani Sefor Arusha avuga ko ivyo gutwara abanyagihugu mu myiyerekano ari ukwerekana ko yo biriko irasubira gucudika n'iryo shirahamwe kugira irabe ko abantu bokwibagira inyifato ya leta y'u Burundi. Nibaza ko bitagira agaciro ahubwo ari imvugo y'umuntu y'abantu bihebuye y'abantu babihevye kuko baraguye mu ikosa rikomeye cyane baraguye mu caha gikomeye cyane cyo kwama bariko barica abanyagihugu. Iyo rero umuntu ageze mu bihe nk'ivyo mu gihe ONU iba irikira bakebura mu gihe ONU iba ndetse ishobora no gufata ingingo kubera ubube gito. Iyo myiyerekano ikaba yabaye inyuma y'imyaka 3 gusa habaye iyindi myiyerekano igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye atarabo umukuru w'igihugu yari yagabishije ishiramwe mpuzamakungu ONU ko biteguriye kugwana n'iryo shirahamwe mu gihe ONU yo kwihenda ikarungika inteko mvamakungu zoza guhagarira hagati y'akazi na muntu mu Burundi. Hari kuwa 16 Nyakanga umwaka 2017 mu myiyerekano yari yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Jewe bajyabo mwishamwe mpuzamakungu ONU narababwiye amaso muyandabwira nti mwebwe mwatunganije maporobo ngwize gutwica ntizodushobora nize nk'amasaka atazohera tutarayinesha. Je nabaye umusirikare kandi nabaye umugwanyi ako tunaturayere nibande botunesha barazana ayo masari no komba yabo tutazotunesha. Aha murabona turi bakeya tuzotondesha miliyoni 10 tuzorakwa tunesha. Turababwiye tuzogwa na gushika kuwanyuma. Ingingo yo gukura Uburundi ku rutonde rw'ivyigwa n'inama nkuru y'umutekano ikaba yafashwe n'inama nkuru y'umutekano ya ONU ariko leta y'u Burundi ikaba yasabwe kubanza kubahiriza gatakaje na muntu kugira iyo ngingo yo gukura Uburundi kuri urwo rutonde ibe Burundi. Umuntu umwe yishwe ibitenge vya magendo biciye miliyoni 52 vy'amafaranga y'amarundi navyo birafatwa mu bucagucagu bwo kuri uyu wa mbere n'igipolisi hari ku kiyaga ca Tanganyika hafi y'ikivuko ca Bujumbura. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi akaba yamenyesheje ko uyo muntu yishwe arashwe mu gihe yarashatse kugwanya abapolisi igihe babafata. Umviriza. Saha 7 z'ijoro niho abapolisi bajejwe umutekano hano ku kiyaga Tanganyika basanga abakora urudandazwa rutemewe n'amategeko bariko bapakurura ibidandazwa bigizwe n'ibitenge akaba yari ico twita amakuru 31 agizwe n'ibitenge bigera ku 1875 mu gihe rero igipolisi ca hashika nkuko mubizi abakora n'urudandazwa baragerageje guca mu nzira zose zishoboka harimo no gutanga igiturire. Murabizi yuko mu minsi heze bagerageje kwiturira abapolisi bakabyanka. Cyabaye rero no munsi nuko igipolisi kihashitse abo bantu hariho abagerageje gushaka kurwanya ico gipolisi niho rero abapolisi barasa hakaba hariho umwe muri bo yitavye Imana yitwa Nduwimana Emile. Nduwimana Emile bakavuga ko yarasanzwe ari mu banyonga ubwo bwato kuko bwari ubwato bubiri bumwe bufite imote ubundi butagira imote.
igipolisi cyakoresheje ubuhinga rero gushikaho gice gifata abandi bashika bane. Urongoye ikigo BEREC kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi yamenyesheje ko ivyo bitenge bica bigurishwa icamunara amafaranga avamwo agaca aja mu kigega ca leta nayo bwato bwari buvyikoreye buca busamburwa kurikira Odasi niyo nzima arongoye OBR. Ibi bifashwe nk'uko tumaze iminsi tubivuga bijya kugurishwa icyamunara amafaranga yose aza kuvamwo mwumvise ko icyo giciro cy'imiliyoni 52 ni igiciro cyo kwita Barland 1 umva rero hacaja ko kumbere n'amatagisi yari gutangwa ashobora kuza kurenga rero ayo mafaranga yose aza mu kiga ca leta yose ay'igiciro bitenge n'amatagisi yose ari kuriho hanyuma ikindi kandi nuko ubu bwato bwari buvyikoreye nabwo nyene buca busamburwa bari gushobora kugurishwa mugabo tubona ataco vyofasha kugira ngo duce intege abo bantu twavuganye n'indogo z'igipolisi yuko buca busamburwa.